Yesu mbega tuzoja muri abona kadoza gute imyaka 5 imaze gukokoka tukiri hahandi ahubwo tutari hahandi tugenda igihinagongo dusubiza inyuma ibirenge iby'amashuri ariko aragenda amazima yongo agaruke hanyuma duhindero akanovera ndabisubiramwo duhindero akanovera education de qualité bitagenze uko nibishoboka ibi bintu byo kuvuga amajambo mabi ataryoshe bihagarara amashuri ntacamaze ukabivuga kandi wowe waragiye mu ishuri ntibyumvikana ingene umuntu ashobora kuvuga ngo amashuri ntacamaze ngo nabize kubera kuko kumbore wivye ukiba menshi ngo je ngo ndahambaye ko mfise amashuri amafaranga menshi wivye kuko utarafatwa twemere akabi turakuze nta wimene igihute twemere ko dukenye umaze kwemera ko ukenye kwavuga yuko indero atacimaze biba byakugoye nayambona kazoza nta kamaro hanyuma tuve muri ubu bukene ubu butare budandarizwa mu kinywa biturabizi twaravyumvise baze barashira habona ati ayagiye muri berebe naya bizogena neza abantu baturongoye nibumva impanuro ibi byo gutumirwa ntuze so kuvuga ko uri ncabwenge hawa he nivyo butinye nahandi wucuza ukabivuga ukavyemanga ukavuga uti hakwiye gukorwa iki ntituze turabyumvira hariya nabigisha turabateye indeke nibagume ku kivi bumire ko hanyuma ne bashobora gushikira ubumenye bakaza baranagurwa bimwe by'amastage kaza baranagurwa kugira bashire ku rugero rumwe ntuzoshobora kwiga indwi zibiri uzoca kwigisha amezi 6 umuntu atanga ico afise FM mu kiganiro cy'uyu munsi tyaga kubijanye n'umugambi w'igihugu wo kwigisha abana ku buntu ukuri kurashirwa mu ngiro inyuma y'imyaka 20 umugambi utanguye ukabatanguye muri 2005 umugambwe CNDD FDD ugiye ku butegetsi uwo mugambi ugiye mu ngiro hakaba hati yatangura kwibonekeza ibitigiri biri hejuru by'abana batanguzwa ishuri ni mu gihe hari abavyeyi bavuga ko hari amafaranga bagumye barihishwa abayobozi b'amashure amwamwe umwe wese agashinga igiciro uko avyiyumviriye haravuga ubukene bw'ibikoresho mfasha nyigisho mu mashure n'itituka ry'ubumenyi n'inyigisho muri kino kiganiro inkuru y'imvaho turi kumwe n'abatumire babiri turi kumwe na Gaspar Kobako urongoye umugambwe AND intadohoka ndetse waranakoze mu bushikiranganje bw'indero kaze muri kino kiganiro murakoze ku butumire nguko mu bivuze warakoze mu bushikiranganje bw'indero kandi turongoye umugambwe urunani w'igihugu ruharanira demokarasi ibyo indero turabikurikirana turabizi twaranavyize ubundi turi kumwe muri kino kiganiro ni Antoine Manuma urongoye urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho FENASEB kaze muri kino kiganiro ego ndabaramukije imbere ndanabashimiye ko mwimviye kuntumira ndamukije na mugenzanje Kobako Gaspar tujya gusangira ikiganiro ubundi twari twifuje kuba kumwe ni David Ninganza icegera c'urongoye ikire hamwe Sojepaye Burundi hakaba hari no makomite y'abavyeyi hano mu gisagara ca Bujumbura ariko akaba yafatiriwe ku munota wa nyuma twari twifuje kuba kumwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero akaba yagomye avuga ko atakanya afise ko kwitaba ubutumire bwacu Mediatrice Murosabe akaba ari ngiye kubashikiriza kino kiganiro Leo Masengo niwe gihagarariye Jean Baptiste Atungimana ari mu buhinga bw'ivyuma mukanya twinjira mu idonido ya kino kiganiro amaze kumva ko kino kiganiro ari inkuru y'imvaho mwumvise abatumire tugira dusangire kino kiyago kubijanye n'umugambi w'igihugu wo kwigisha abana ku buntu washizwe mu gihugu kugira habe amahirwe angana abana mu mashure y'intango yo kwiga atamafaranga abavyeyi barishe uwo mugambi ukabura abana bo mu mashure y'intango tudatevye ikibazo ca mbere ndacerekeze kwa Antoine Manuma urongora urunani rw'amasendika mu gisata c'indero n'inyigisho FENASEB igihe wari umukuru w'igihugu ico gihe atangaje umugambi 2005 wo kwigisha abana ku buntu mu mashure y'intango niho waruri wavyakiriye gute ego murakoze kumba ico kibazo jewe muri 2005 nari maze imyaka 8 nigisha murumva rero ko ivyuyo mugambi ukwigisha abana ku buntu nabikurikiranye navyumvise hanyuma
mbere wari umugambi mwiza kuko mu bisanzwe kwigisha abana ku buntu byari gutuma abana bose baba abo mu miryango yishoboye canke ifise uburyo yabaye baja kw'ishure. Mugabo rero nsubiye inyuma gatoyi sinovuga ko hari umugambi wo kwigisha abana ku buntu, kuko kwigisha abana ku buntu bisigura yuko ivyo abana vyose bakeneye biba bashobora kubironka ata buryo barinze gusabwa. Je rero novuga yuko wari nk'umugambi wo gukuraho amahera y'ishuri. Ico gihe ndibuka ko batangisha 1500, ariko murabona ivyo abana bakenera ni vyinshi, bikoresha impuzu, ivyo vyose rero urumva mugabo ni n'abavyeyi babo baguma babigura. Rero hari nko gukuraho ayo mafaranga yo novuga nti amafaranga y'ishuri, ariko mbere n'ivyo vyo gukuraho amafaranga y'ishuri ntivyanashobotse. Ni ukuvuga yuko uwo mugambi wo kwigisha abana ku buntu wagarukiye ahanini mu mvugo, kuko uyu munsi siko tubibona. Amahera faranga barihishwa none y'ishuri, abavyeyi barihishwa amahera menshi cyane, kandi umuyobozi w'ishuri wari we wese we afata ingingo yigombeye ku mahera atezwa kurihwa. Harabariho ibihumbi 10, harabariho ibihumbi birenga ivyo 10, harabariho munsi. Novuga nti rero inyuma yo kumenyesha uwo mugambi ahubwo habaye akajagari, kuko uyu munsi umwe wese mu bayobozi b'amashuri arihisha amafaranga yigombeye. Murumva rero ahubwo amafaranga uyu munsi akenewe ku mashuri ari ku mutwe w'abavyeyi, kandi iyo hakenewe canke kiriya baka amafaranga abavyeyi. Ivyo vyose rero bigatuma novuga nti atarugero kanuni ruriho ngo amafaranga ariho. Wari wovuga ko utawakiriye neza? Twebwe iyo ngingo no kuri twayakiriye neza, nuko gushita itagiye mu ngiro, kandi mu bisanzwe gushika uyu munsi baracyavuga ko abana biga ku buntu abo mu mashure mato mato. Mbere novuga nti abo mw'ishure shingiro bivugwa ko biga ku buntu, mugabo ivyo nabivuze ndabisubiremwo, ni kuri ntivyigeze bija mu ngiro. Ngira kumbure tuje kwa Gaspard Kobako. Ico gihe muri 2005 we wari usanzwe uri kuvuga bwa politiki, ubu mugambi wo kwigisha abana ku buntu mu mashuri y'intango mwabakiriye gute mu mugambwe AND ntadohoka? Murakoze cyane. Twari ku rubuga rwa politike ariko ntitwari mu mugambwe AND ntadohoka, kandi politike ntitwayizi ico gihe, ahubwo ico gihe twari duhejeje kubisikanya na leta y'imfata kibanza ariyo twarimo igihe twari turongoye ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi, tuvuye mu bundi bushikiranganje twari turongoye bw'ibikorwa bya leta. Hama rero mu kwezi k'umunani ntiheze umengo hari tariki 25 niho leta irongowe n'umugambwe CNDD-FDD yimikwa. Hanyuma rero mukuru w'igihugu ico gihe karimbikwa aravuga ati kuva uno munsi hazoza kw'ibyo kwiga ku buntu. Burya mfatiye ku byo nize n'imbere yaho ko nari nsanzwe ndabize, ibyo kwiga ku buntu hajya ntabiriho nakare. Kwiga ku buntu ngira ngo nimvugo mbabarira amatwi kugira ngo kwiga kuri gusa. Mwebwe uwo mugambi mukiwumva mwawakiye gute? Twabakiranye amakemwa, twabakiranye amakemwa ko twarabara bwa mbere ko bidashoboka. Jewe naragize amahirwe gukora mu bushikiranganje bw'indero, ariho na mazi igihe kirekire kuko natanguye kwigisha 1986. Urumva ko bavuga ko ari bikovongo mu bandi.
imbere yo kwigishwa ko natwe twarigishijwe turazi ngene twizemwo ico byasaba abakeye mugabo nta byagusa byariho nakare bitero bwenge buke hariho noneho n'umuntu urangere no yavuze ati nimba mwiyumvira yuko abantu bashobora kwiga ku buntu ati bazohava baronka ibyo ku buntu bike bitafise akamaro kumbure ntihagire ico bahava bava mu yaramunye politike w'umurundi hariho nabandi barurangira hano bagiye baravuga bati nimba mwibaza yuko indero izimvye ati murageza basi ubucucu uwo ni nk'umu president wa leta z'umwe za Amerika umwe Barack Obama yasubirwa na Trump hanyuma Nelson Mandela yavuze ati burya ibintu vy'indero ni iyo Paris agasanduku tuvuge nyakuri kugira ngo ushobore gushika kwiterambere hari n'uwavuze ati yari muntu yanyigishije muri kaminuza rurangiranwa yitwa Chekana Diop i Dakar yitiriwe umuntu rurangiranwa yari umuntu w'injabwenge bwo bita mu Gifaransa sava umuzungu w'umufaransa yitwa Jean Pierre Jarousse tucinjira mu ishuri yavuze ati uwo bayibaza yuko ivyo kwigisha ivy'indero ari ibyagusa ati yoba yihenze cyane kuko ibintu byo kwiga no kwigisha birafise ikiguzi ati wewe rero wibaza yuko ari ibyagusa canke uzokwiga ku buntu atawoba wihenze cyane birafise rero ibintu bisaba kuza kuvuga yuko abantu bo kwiga ku buntu bisaba yuko atamwambaro bo kwa umunyeshuri byosaba yuko ata amafaranga yotangwa mu kanya gaheze yavuze ati ari 1,500 yasabwa atera kwari kugira ngo bagabanye nayo kuza kuvuga ngo kwiga ku buntu byo ntibibaho kuva na kera amashuri atangura agifisa akanovera ntavyo ku buntu byabaho n'umuvyeyi atashobora gutanga amafaranga yafuma ayarihigwa muri yafashanyo ya paruwasi kuri bamwe bege abasengero ni kuvuga rero ibintu byo kuvuga ngo ku buntu tuvuga ko ari imvugo y'uruhendo kubivuga ni byiza indero kuri bose nibyo ko twara tubivuga igihe haba inama mpuzamakungu yabereye ijomusiya mu gihugu ca Thailand bavuze bati kuva uno munsi hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 ati gushika mu mwaka wa 2015 hazobe indero kuri bose bavuze indero ku Burundi aho bashatse kuvuga iki bavuze bati indero tugerageze ibe kuri bose no kuvuga umwana wa Nyarucari umwana wa Ntabonikora umwana w'umuntu afise uburyo bubayabaye n'umwana w'umukuru mu kuvuga bose binjire mu ishuri baronke ubumenyi bumwe indero imwe maze uwifitiye ubwenge ndemanwa azoshobore gushika kuri nivyo basaba muri Afrika mu kijana amafaranga barihishwa ku ishuri ntibifitanye isano n'ibyo birafitanye isano n'ivyo ariko navuze yuko atamana ashobora kwiga ku buntu mwe nimumvise ko bidashoboka kuko ibintu vy'indero birafise ikiguzi gihe cyose bimwe bita mu Gifaransa bati ivy'indero birafise ku nta byagusabiriho ntibinashoboka k'igihugu cy'u Burundi ivyo ntivyo ndashoboka bundi ko beriki kiri mu bihugu bikenye ku isi daragerageje muri ca kigega kugira ngo bagerageze yuko abantu bose bashobora kuja mu ishuri nako ntibyashobotse igihe haba ikigega ca rusangi cashirwamo amafaranga n'abanyaburaya hariho abafaransa hariho ababirigi hariho abo muri Holandi n'abandi umva cari ikigega cashirwamo amafaranga abantu benshi ibihugu vyinshi kugira ngo ivy'indero mu Burundi bitere imbere bibe kuri bose ico nukuvuga ni hangiro iyo hangiro rero kuva ritanguye mu nama ya bose y'ijomusiya 1990 gushika mu mwaka wa 2015 yari hangiro ibihugu vya Afrika byari vyihaye ndetse ibihangiro y'ibihugu byo kwisi kugira ngo
abana bo kwisi yose cyane cyane bo muri Afrika harimo nabo mu Burundi bashobore kuja mu ishuri ari bose maze umwe wese amahigwe afise azoshobore kuyagira ubwenge ndemanwa bahawe n'Imana bushobore gutera imbere kuko iyo umuntu agiye mu ishuri yitwa ko mugenda mungana ku rugero rumwe mugabo uko mugenda muratera imbere harabagomba mu ishuri kubera ko bafise ubwenge harabagomba mu ishuri kuko bafise ibyangombwa harimo na ya mafaranga none ya mafaranga utayafise bya bikoresho fasha nyigisho zo bikura he rero kugira ngo ibyo byo kwiga ku buntu ndako kuri bose bikunde leta ari gutegekanya mu kigega amafaranga ajanye n'ivyo imbere yo kubivuga n'ahandi murabona ingorane zaciye zigenda z'urukwegane ubukene kutaroka bya bikoresho fasha nyigisho nabigisha bonyene bagateba bagatakazi kubera bwa bukene bagatabakoma Gaspard Kobako mu mafaranga leta itegekanya gukoresha ku mwaka hari yahabwa igisata cy'ubushikiranganje bw'indero ivyo bikoresho mfasha nyigisho ntibushobora gukuva muri ayo mafaranga buhabwa ubushikiranganje ego mu bisanzwe ayo mafaranga uravye integuro ya leta sa mafaranga y'ikirenga sinayo namenyesha ari naho nyene twategerezwa kugira ishimikiro tuti ibintu by'indero reka tubiha amafaranga menshi ahubwo ashoboka kugira ngo Burundi bw'ejo buze bugira abantu b'injabwenge hari umuntu yigeze kuvuga yari mutumire buno musa atashoboye kuza ngaha araheza nk'amezi 2 canke 3 ati mbega hari igihugu kitagira injabwenge hari igihugu kitagira injabwenge hama ko gishoboye gutera imbere gute ntiyashoboye kuza ngera yigwashira kuvyivugira rero ayo mafaranga yategekanijwe ntajanye n'urugero rwo gutanga ubumenyi ku buntu ikitavuzweho ni kuri bose cyo gituma tugira tuti ugomba yuko inka iguha amata uyu bwatsi urayigaburira nta kintu na kimwe kiva mu busa ni ngo atambura yiga ku busa ego kumbega yatwakugaruka ko Antoine Manuma mu Gaspard Kobako ati mu Burundi gutanga indero n'inyigisho ku buntu ntivyo kunda we niko bibona ego cyane niko ndabibona mbere washaka kugira leta imenyeshe yuko abana biga ku buntu yari yisunze y'amasezerano mpuzamakungu iyo bishoboka rero ko babishira mu ngiro kwari gushira mu ngiro ayo masezerano mpuzamakungu cyane cyane araba uburenganzira bw'abana ivyo bita convention relative aux droits des enfants muri ayo masezerano harimo yuko inyigisho mu mashure mato mato inyigisho zitegerezwa gutangwa ku buntu mbere hakaba nihimiriza sinzi bayita obligation abana bakaja kwishure bose atanumwe avuyemo nibaza ko ari muri iyo ntumbero rero leta y'u Burundi yari yafashe iyo ngingo ariko kugira ngo ije mu ngiro hatiza gufatwa izindi ngingo merekeza ni kuvuga ko amafaranga yose yari gukoreshwa mu gisata c'indero yategeza kuja ku gatwe ka leta ni kuvuga ko ya mafaranga akoreshwa ategekanijwe ku mwaka akoreshwa na leta bategezwa kuba bategekanije uburyo bukwiye kugira ngo abo bana bose baje kwishuri kandi bige ku buntu nk'uko leta yabivuga kuva mu 2005 ariko rero nabivuze byagumye mu majambo nkuko Kobako yabivuze bose bakeneye kuja kwishuri biga ku buntu kuko hari biba bikenewe uvuze ko biga ku buntu no kuvuga yuko byose ibyo bakeneye wabitegekanije ibyo kwambara ibikoresho mfashanyigisho amakaye eka byose biri ngaho
ataco basaba umuvyeyi rero ivyo navyo ntivyari gushoboka ku Burundi turazi ni igihugu ciwacu tubayemwo turabona ngene leta amafaranga ikoresha turayabona yategekanijwe mu gisata c'indero turayabona kandi mbere nayategekanijwe mu gisata c'indero igice kinini kirenga 80% n'imishahara y'abigisha y'abakozi ayarenga 80% n'imishahara y'abakozi bo muri ico gisata bisigura yuko igice gitoyi rero gisigaye kidashobora n'ukuri kwishura ku bibazo igisata c'indero gifise kitavuzwe coco ni kubaka amashuri ko mwaba mwumva ko ahatari hake abana bicara hasi kandi agenda amaze kuhibonera shaka mugenda hafi kuri kwishure ishingiro rya Busoro ndafise raporo abana bicara hasi abandi barasunikana jewe narinje no mwishure hari intebe zibiri mu kirasi c'abana bajya bimenyereza bo muri maternelle hari intebe zibiri rero nukuri ivyo kwiga ku buntu byo nibaza ko bitigeze bija no mu ngiro ahubwo byateye akajagari mwe umuyobozi w'ishure akeneye amafaranga cyamagara ya komite rwagwego ngo rurongo ishure amafaranga akenewe naya baca bagenda gushikiriza ubutumwa nta bindi rero nukuri tudahendanye kandi ni vyiza yuko haba kuvugisha ukuri tukareka guhendana tukaraba igihugu ingene kimeze ingene uburyo igihugu gifise bukoreshwa ubutegekanijwe ingene bungana kuko buryo gisata c'indero gikeneye uburyo bwinshi cyane kugira ngo dushikaho twovuga tuti abana ko kubokwiga kubuntu ego kumbure ugifise ijambo wewe urakurikiranira hafi ibijanye n'indero ubu twovuga ko kuva mu mwaka wa 2005 uwo mugambi atakunguka na kamwe wowe warazanye ku gihugu canke ku bavyeyi canke ndetse no ku banyeshuri habaye uruhendo novuga nti habaye uruhendo nukuri uvyumvirije mu majambo ni vyiza kandi leta yarerekanye ko ifise ugushaka bimwe bita volonté politique ariko nabivuze ntivyari gukunda ko bija mu ngiro kuko igihe uwo mugambi wamenyeshwe nkuko ko Gaspard yabivuze hariho ikigega rusangi abafasha Burundi bahurizamwe amafaranga bita Fonds commun de l'éducation nukuri carafasha cyane carafasha amashure carafasha novuga nti intwaro y'amashure administration scolaire ku nzego zose mbere ubushikiranganje bukaronswa ibikoresho bimwe nk'amamodokari n'ibindi ariko ico kigega rero cyavuye kigenda nk'ifu y'imijira ubu nta kikiriho ubu wumva umugambi kanaka ugasanga iyo migambi ni migambi mito amafaranga ariko akoreshwa muri iyo migambi ugasanga n'amafaranga make ugasanga umugambi kanaka ufashije intarizi uwundi ufashije intarizi nkubo hariho umugambi wa kantine scolaire ugasanga uri mu mashuri makeyi nturi hose ivyo byose urumva ni ntambamye ivyo vya kantine scolaire ntaco byaje kugabanya ku bitigiri by'abana bashobora kuba baheba amashuri aho kantine scolaire iri nukuri harakarusho mugabo uyu munsi rero
kantine scolaire yaje kuba nk'umuzigo ku bavyeyi kuko hamwe wumva ngo abana abavyeyi basabwe amafaranga yo kugura inkwi aho novuga nk'ishure shingiro yo kubuyaga mu gisagara ca Muyinga ayo mafaranga yo kugura inkwi akaza yiyongera ku yandi yasabwe kubikenewe kw'ishuri nk'iryo shuri ndiko ndavuga hariho ibihumbi 6 abana umwe yatswe hagacaza ngo amafaranga yo kugura inkwi ngo yo guteka ivyo kurya muri akantine scolaire ahandi bivugwa ni kwishure shingiro yo mu Kayogoro ya kabiri ubwa mbere basabwe ibihumbi 7 mu nyuma bati oya zana ahubwo ibindi bihumbi 5 vya kantine scolaire umengo ngo nivyo kubaka ngo aho bazorira urumva rero no kuvuga uburiro sare bazoriramwe murumva rero icari kuza ari inyishu kigarutse kuba umuzigo murumva hari kibazo gikomeye ni bya bindi twariko turavuga vyuko uyu munsi nta rutonde ruriho mu gutangisha ivy'amafaranga nahi Bujumbura turumva amashuri amwamwe basaba amafaranga arenga ibihumbi 10 na bingahe murumva ko aho gutora inyishu y'ibibazo ivyo bijanye no kwiga ku buntu byaje ari umuzigo ukomeye ku bavyeyi bituma mbere n'abana uyu munsi bariko baraheba ku bwinshi ahano babwira yuko ibitigiri biriko biramenyeshwa sinzi ishiramwe ryamenyesheje yuko mu mwaka uheze hahevye abana ibihumbi 260 ariko bashobora kuba barenga kuko nagira mvuge ivyo naronse muri raporo nko muri komine ya kera ya Mabanda hari ishure abana bahevye bashika hafi 150 ishure rimwe none bahebeshwa nuko haje umugambi wo kwigisha abana ku buntu oya sivyo vyonyene umva baratangishwa amahera mugabo hariho izindi mvo kutabona kazoza kutabona akamaro k'ishure murabona nk'ubu abaheza amashure ya kaminuza ayisumbuye baricaye nta kazi bafise bamwe badandaza amayinite babana rero bakaraba bati mbega nitwaheza tuzoba nka barya bene wacu bajya tuvukana bajya babaye reka tugende kare ivyo vyose rero byo gutangisha amahera bikaca biza rero vyunyura umutangishije amahera adafise umuvyeyi acavuga ati kibi reka bareke no kungora mbona nabo mfise bahejeje baricaye wa mwana rero yari mu mashure y'intango akaba hevyuko ego kuburengera reka twerekeze kwa Gaspard Kobako imyaka 20 hezo umugambi uriko uraje mu ngiro biragaragara ko hari bitigiri by'abana batanguje amashure byashe byiyongera mwebwe nta kunguko mubona ku uwo mugambi warazanye mu gihugu eka dukuri nta kunguko kuko ibiharuro biragaragaza yuko atakunguko kabaye gute ndabaha akarorero mu biro bijejwe gusuzuma ubumenyi mu mashure mu gifaransa le bureau des évaluations du système éducatif Burundi ukuvuga ibibazo bitangwa haba kubaheza ishure shingiro haba kubaheza igisata gikurikira nukuvuga ko byavuye ku bice 70% ubu biri munsi ya 50% ku rupimo ibiharuro umuntu yagiye araharura
ivyo ni ibintu bigaragara ushobora kugenda kubaza muri ivyo biro tugiye turapima urugero ukugena abantu bagiye baramenya ivyo ni ibintu by'ibiharuro biharurwa rero gutunganya ibintu vy'indero samajambo si politike ni ibintu vyigwa uti abagiye mu ishuri naba barashobora kwinjira ari bice birenga 100% muri bimwe byo kuvuga indero kuri bose bagize bati reka duha amahirwa aba bantu bose bashobora kuja mu ishuri twongere ko n'umwaka kugira ngo baje mu ishuri ari bose duha amahirwe bose hariho rero abaguma ku ishuri abaregwa bagwa mu ishuri hari n'abaheza ivyo ni ibintu bipimwa si politike gusa politike bumva uko bivuze bantu bati harabusanga ari uruhendo mugane wa umunyepolitike usanzwe muzi yitavye Imana yavuze ati wiga kuri gusa ukiga ibiri mu busa ukavoma ubusa nivyo vy'uruhendo kwiga ku buntu ntibiriho kuko amashure ubumenyi burafise ikiguzi mu mwanya uheze yavuze ati ibice 80% ni mishahara 20 nivyo bikenerwa kugira ngo abaregwa bige ibikoresho fasha ndigisho ibyankenerwa hariho ingwa hariho nibindi none ivy'indero uzobiha ibice 20% hanyuma imishahara ifata 80% umva indero toma barayihebye ubora bayihebye bagize ati genda mufata amafaranga hanyuma mutahe mwigisha uko mushobora ega none nabakurikirana buryo ibintu vy'indero jewe ndavyize n'ukuri mbabarire twagiye kuvyiga aho mu gihugu ca Senegal i Dakar naya ndacakigega cashiramwo cajamwe amafaranga y'abafasha mu by'indero ku bice 52% nisho catumye tuza kwiga urumva bimwe byo kutaha mutahe mu by'indero bagize bati genda mwebwe mwige ivy'indero nimwaza muzoce mugira murabe ingene indero yogira akanovera pere dushitse ntibace badushira muri ico gisata bwa mbere bace banadushwiragiza umate genda hariya ubundi genda hariya ubundi genda hariya je ndibuka ko niho ndahereje ndagiye mu nyuma muga hari wo n'utizi ibintu by'indero ivyo birababaje ku muntu baba yaratanguye aheza imyaka 32 ko je natanguye kwigisha mu 1986 kuvuga yuko aba barongoye igihugu arabo bagize amahirwe canke bagize amahirwe baraturonga iyo duhuye ubwo baravuga ati mwigisha wanje urazi ngene biryoshe buze burya ni mwigisha wanje ni kuvuga yuko azi akamaro k'ubwenge k'ubumenyi wamukaburiye kuko ubwenge ubumenyi n'indemanwa ubumenyi n'ubwo wiga mu ishuri umuntu kazohura n'umuntu yakwigisha akavuga ati wewe waranyigishije ni kuvuga ko hari ikintu yagushimyemo nawe wamushimishije yavuze ikintu cy'akajagari tangisha amahera kubibona kubyifuza no kugira ngo ivyo vyobaye ibyo ku buntu ukazusanga wa wundi yatanze menshi kurusha hariho n'ubukene ntawo budeha ibintu rero byo kurera ni ibintu byo gufata n'uburemere bwabyo igatuvuga ibintu kantine scolaire ko ndabizi ibintu byo kugaburira abanyeshuri kugira ngo bashobore kumbure kwiga munda batatubitswa vuba burya nabo nyene nta byagusabiriho urumva yavuze ikiguzi cingwe uraguze uniforme uraguze ibikoresho fasha nyigisho none bumva yuko byo kubuntu ibigishoboka reka ntanga karorero kagaragara twe twaragize kugenda kwigisha mu ntara ya Karusi ya kera aho amakantine cyane baravuga bati igitsina gore abanyeshuri igitsina gore nibatera imbere kurusha kugira ngo nabo nyene baje ku rugero rwa bene babahungu b'igitsina gabo murazisho byabyaye barabaha ibyo kurya bakaha amavuta mu tubido
uvyaye umwana w'umwigeme baca bavuga ngo mbega ugeze ku tubido tungahe uvyaye utubido tungahe ushika naho ikiremwa muntu citirirwa amavuta ngo jewe ngo niyongeye ko akabido kagira kabiri ngo akagera gatatu kare gushika kuri gatanu nukuvuga babonamwo ibindi bintu atari ubumenyi mugabo ari ivyo bafungura ubwo bubido bumaze kubura amashuri yabahagaze ivyo ni ibintu byabaye biri muri raporo mushaka kuza kuraba nukuvuga rero nivyo vya kantine scolaire nintuzi gushiraho leta atera gushiraho ikigega rusangi amafaranga ahuriramwe kuko imbere yuko imbere yuko iyo ngingo yo kwigisha abana ku buntu ifatwa ico kigega cariho kigahurizwamwo amafaranga yabafasha Burundi abagenzi b'u Burundi kuba ko Gaspar yavuze ko ayo mafaranga yari ku bice 52% by'amafaranga yategekanywa na leta ku mwaka ico kigega rero cavuye kinyika ntakikiriho ubu hari migambi wumva mu by'amaprojet ugasanga projet iyi ifasha intarizi projet ifasha intarizi ugasanga rero rimwe na rimwe mbere ayo maprojet nta karusho kanini azozanira igisata c'indero kubera iki kubera yuko ayo maprojet igihe ahagaze bimwe yahora afashamwe biba bihagaze turaza amaprojet menshi yo mu gisata c'indero yahagaze hanyuma ibyahora bikorwa bigahagarara n'igiki cyo bashasubije inyuma igisata c'ubumenyi n'indero mu nyigisho icasubije inyuma igisata c'indero ni byinshi ubwa mbere nizene ko ndavuga uburyo ntibukwiye namaze kubivuga ko ibice birenga 80% by'amahera ategekanye nayo guhemba abakozi urumva bya bindi byose bikenewe bijanye no guteza imbere akanovera urabona ko amafaranga abigenewe ni make cyane kuba guteza imbere akanovera no kwigisha abarimu imwe nagenda babarira abasohoka uyu munsi ubumenyi n'ubushobozi sikirenga abari imbere babizobereyemo bari bamaze kugira gufata umurongo nabo bariko barakukuruka abandi bariko baratakazi babivutse ko na bya bice 80% bitegekanijwe mu mahera akoreshwa mu gisata c'indero murumva ko adakwiye kugira ngo barimu nyene babifitiye nuvuga nti uburambe bagume ku kazi mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Gitega mu mwaka uheze wa 2024 ushira wa 2025 hagiye abarenga 30 kandi baguma bagenda ku mwanya ibitigiri biguma vyiyongera kabisa n'abariko bararonka akazi cyo kuvuga ko bazoja kurubaho ngo bigishe umuti muri muntu bazoba bariko bariga ingena ahubwo boshikira abo bandi bagiye iyo bari mu bihugu vy'abarabu canke mu bindi bihugu mbere n'ivyo muri Afrika ngaha baravuga baja mu Uganda canke muri Kenya mbere hariho n'abatakazi bakikorera ivyabo hanyene mu gihugu bakikorera ivya kuko babona atakarusho bariko bararonka murumva n'abari ku murimo nibatekana rero ivyo vyose biza vyunyura ivyari bihasanzwe rero tugarutse ku mugambi wo kwigisha abana ku buntu nukuri twabivuze vyagarukiye ku munwa gusa kuko twababwiye ko ahubwo abayobozi b'amashuri bariko barikika mukiza batoza amafaranga bavuga bati twe twabuze amafaranga dukoresha kuko leta
nayo yategekanye ntiyaduha ntayahari none bimaze kumera uko ni ukuvuga yuko abana uyu munsi ahenshi bicara hasi abandi bakagundana ivyo vyose ntibashobora kwiga umushiranganje heretse gutanguza umugambi yise zero enfant mal lancé en classe uwo mugambi ntaco waje kungura mu bijanye n'ingene abana bashobora kwicara mu ishuri ngira wahereye mu majambo nyene ngira reka urumva aha mu Burundi ifo que ubwa mbere tuvugisha ukuri yaravuze ati ubu nta mwana azosubira kwicara nabi mugabo kugira umwana yicare neza mu ishuri bisaba iki bisaba yuko haboneka intebe ico ni cambere izo nazo ntazihari jewe mfise raporo nko kuri iyo shure yitwa ishure shingiro yo ku Muyaga mu gisagara ca Muyinga higa ngo abana bashika 3,000 ariko ngo nta ntebe n'ijana ziri camwibaza none bo kwicara neza gute ikindi ca kabiri kugira abana bicare neza nuko baba bafise ibirasi bikwiye nukuvuga hamwe hicara abana ishure ririmo abana 100 ririmo abana 102 mwe mwumva bo kwicara neza gute naho izo ntebe zoboneka ntizoronka aho zija kuko iyo shure sinovuga ngo ni sengero kuko abana nukuvuga yuko n'umwigisha adashobora nuvuga nti kubakurikirana neza ntaronka nahaca kugira ngo ashike hari inyuma y'abana banyuma bicaye ntaronka haca ariko igisubiza inyuma ubumenyi abigisha nta ruhara baba bayifisemo abigisha bwa mbere icyo novuga kugira ngo umwana yige neza aronke ubumenyi bukwiye uruhara rw'umwigisha n'intangere rero kuba umwigisha bifisemo uruhara biva kuri leta none umwigisha nimba adafise ubumenyi bukwiye ubwo bumenyi ari kubuhabwa nande na leta ko niyo itegura abategura abigisha kugira ngo umwigisha ntaba ariko arigisha neza nuko ashobora kuba atamerewe neza none harabigisha baja kwigisha batafunguye kuko umushahara bahembwa mw'abana uyu munsi dufate nk'umwigisha yigisha ngaha mu gisagara ca Bujumbura agahembwa 300 none ayo mafaranga arashoboye no kuriha urara ika yakumbure Gaspard Kubako wewe warakoze mu gisata c'ubushikiranganje bw'indero havuzwe ibijanye n'amafaranga arihishwa abavyeyi ku mashuri atandukanye ivyo nta ntambamye bishobora kugira ku bumenyi bw'abana canke ku guheba amashuri birafise ingaruka kubera kuko abavyeyi muri rusangi barakenye kuko igihugu gikenye naho tugomba kubideha canke tukabihakana amafaranga urumva aratangishwa mu rudubi nuko yabivuze Antoine Manuel Nzanje haratangishwa amafaranga menshi haratangishwa ku ngingo no ku ngazi zitandukanye kubera ko urumva nta tegeko riho uriyaringaniza neza urumva yuko ivyo birafise ingaruka nkuko ibindi bintu bishobora kuba bifise ingaruka uvuze ati mbega habuze iki yavuze ati nyigo mberekeza reka ndodagure zimwe nongereze kuzari yavuze harabuze uburyo habuze uburyo bw'amafaranga kugira umugambi ushobora kuja mu ngiro byabice 52 byava mu mahanga baravuze ngo barikwije sibyo turikwije rero wirisiremo
mugabo ubutare iyo bugiye ntitumenye ubutare bwa shobigere bungana njyane ho ari kuva ayo mafaranga kurumva ari akarusho ari bitikiri baduhaye mbe amafaranga akurika jahiye nibaza ko meje gucaja mu ndero kugira bya bikoresho fasha nyigisho biboneke gushira mu mutahe muri leta ntibiye bimwe byabisha 20 kwijana ahubwo bijya 80 kwijana byateza kuja mu mutahe w'indero umushahara ugafata 20 kwijana sivuze ko ari arya amafaranga byoca bacurura oya boyongereza no kuvuga umutahe kuja mu vy'indero akaba 80 kwijana imishahara igafata 20 kwijana so kuvuga ko ari bintu twocurura mugabo imishahara akaba karusho bigafatira ku butunzi ku mwimbo w'igihugu mwe bita PIB mu gifaransa umwigisha agashobora kuronka harara agashobora gufungura iga nta mwiza w'inzara hariho umwibusa w'ikirundi avuga ati narigeze kubaza umushoferi umwe mu bantu bantwara hari kera hariho ugicumbishwa kumwe nkuko bavuga mu kirundi ndamubaza nti mbega naka namaki ngo ya data kuja ngo nta mwiza w'inzara ngo bavuga gute ngo ko yarashonje haize imyaka 20 irenga none no munsi ubuzima bwazimbye nako bwatitutse umva bizogenda gute ibi bintu byo kuza kuvuga kwidadira mu majambo turikwije wikwije mu bihe utigaba ntigaburira ni nguko butigaburira atigaba bajya bafasha bagize bati okay uvuze ko wikwiye sawa kora turabe hanyuma bikaca byanka bigashikirwa ndabaga igihugu cy'u Burundi carigeze gusaba ifashanyo kugira ngo gifashe abaganga bama bari muri yegereye kugira ngo dushobore kuronka akarusha gahengwe mu myaka 4 ingoma y'ububirigi yavuze ati reka tubafashe u Burundi bwarafashe igihugu kuza gusaba igusaba umwiza mugasa usega mugabo nivyo ari bibi rero ibi cyo kuvuga ngo turikwije kwikukira nivyo kwikukira kwiza nuko reka rero dusongore narigeze ko bari mukuru w'igihugu hari tariki 3 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka weze kwa gitubuto nyene cubahiro ubu dusigaye turonka abantu batazi guhadikiriza amavuga avugisha yandi nizo kuzirira vwa leta kugira yabihakaye niko bimeze aho uvuga ururimi rumwe ukaruvuga mu ndimi nyinshi gushika naho utumva ico umuntu agomba kuvuga rero birahambaye yavuze abarimu bagiye 30 mu cankuzo byabaye uko nyene mu kirundo byagiye uko nyene muri Malawi muri Mozambique muri Zambia muri Kenya muri Uganda bagenda hose ukuvuga ko yasambye ariko bayivuga rero ntoza kuvuga gusaba abamwigisha ngo mbega hari umuntu adashobora kwigisha kumbura atagize wowe uri ntabo nikora uzotanga iki ninka yanka ikamwa ico yariye ati mbega ntibo gira uruhara kumbure mu kudatanga ubumenyi bwa udakwiye birashoboka none yagiye mu bindi aho kuja kwigisha umva yotanga iki na utangisha dafise rero ngira ngo niho novuga kuri ivyo bya zero enfant marasi urumva yakaze bitigiri jewe byo ku gira aho uticara nabiheruka ndiko ndigisha iharifu bashikanje na jewe nari mu mwaka wa 2 murumva mufise ndabona ko shaje sivyo ndawisha imyaka kuze no kuvuga mfise imyaka 7 8 niho nabona abantu biga iharifu yagamuka amanteze ari bwaze ko zaje mu nyuma bena uba bena ubu bena aba bi aho niho naheruka abantu bicaye atacu uno munsi rero raba imyaka twasubiye inyuma ingene ingana birateye ubwoba birateye isoni iki rero ni icifuzo cyo gushikiranganje kuba rero abashikira abafashe gushikiranganje bataje ngaha bari musibyo bavuze ico kuvuga ni kimwe gushira mu ngiro n'ikindi tuze bigere uvuga ngo twifuza yuko abana bofungura ku rugero rumwe kandi rukwiye mu gihe Davis ngo zero enfant asi canke marasi mu gihe atanebe zikwiye ejo bundi umutumire twari kumwe bari yavuze ati mbega birashoboka yuko abana babura aho bicara kandi hari bitara bya leta naciye mvuga ndi hariho umustanderi yavuze ati yari ibiti byose by'ibitara aho mperereye
hanyuma umuntu umwe ariko aratera inkuru ati mbega abasha mustandera kurikira azorya iki azorya ibiyo uwo mustandera ni ukurya ibya bene gihugu murabona aka karorero ntanze abakuru ntabwishwa hiziritse reko bari bavuze mbega bisha hiziritse ngira ngo nivyo bigishijwe impene ntirisha hiziritse baguha bijya nyene wagenewe harimo nivyo mu ndero kugira ngo ushobore guteza imbere indero akanovera kayo rero ntaje kizokwizana nkibi bya Singapore murumva iyo yavuye kubera ko hari abaye bwa bushake bwa politique la volonté politique neza mukabinda zari zamu kesheje yageze ngaho ego nibaza rero ko dukwiye kuza turavuga ibintu tugana ku musozo wa kino kiganiro mu majambo avunaguye Antoine Manuma mwavuze ko umugambi wo kwigisha abana ku buntu ari umugambi mwiza ariko urimo intambamyi zitari nke hakogwa iki ubwa mbere bwo kwigisha abana ku buntu bidakunda nuko koba ko yabishikirije ahubwo hofatwa ingingo zitavuna abavyeyi nimba ari ico baterera bagaterera ko leta ntiyoshobora kwigisha abana ku buntu kuko hakenewe byinshi mu gisata c'indero naho yokongera buryo nk'uko bako yabivuze ngira ngo hamwe nk'ibi bijanye ngira no kwimba ubutare ngira vyotera imbere bigatera imbere amahera kinjira ari menshi ariko rero naho vyogenda uko burya uruhara rw'abavyeyi ni ntangere kuko nta leta izogura impuzu z'abana ngo bakwize mu gihugu cyose nta leta izogura amakaye nta leta yoshobora n'ukuri novuga nti kuronka uburyo bwo kuronsa abana ivyo bakiko ni byinshi cyane rero ni vyiza ko ubwa mbere haba kuvugana ukuri tugafatira ku kuntu igihugu cacu kimeze ivyo nivyo bibura ntituhave rero tuja mu vyiyumviro vya kure murabona aho iwacu turavuga tuti imbona kazoza 2040 2060 mugaba atakimenyetso kuko imvura igirigwe umuntu arashobora kurabira ku gicu ati nukuri mukanya imvura iragwa none twofatira kuki kugira ngo tuvuge yuko koko abana bo kwiga ku buntu nta na kimwe rero ica kabiri tumaze kuvuga ukuri tukavugana ukuri no kuvuga yuko twoca duha agaciro indero kuko indero inyigisho n'umushinge w'iterambere ry'igihugu ivyo bihugu koba ko yavuze biteye imbere mu butunzi mu buhinga no kubera indero y'abana b'igihugu b'ivyo bihugu ikindi coza tureke kuvuga amajambo yo gukengereza indero y'ugwaruka ngo nuwize kaminuza ntacamaze nuwize ahubwo twiyumvire tuti mbega umuntu yize agaheza amashure yisumbuye amashuri ya kaminuza kugira ngo agira akamaro be yoronswa inyigisho zimeze gute kuko uyu munsi
ndagenda babwire hariho akajagari muri ibi byo gutegura intonde z'ivyigwa ibi vy'amaprograme kubera iki twaramaze gushira mu mutwe ngo impenirisha ahiziritse reka nkora ibi nironkera utwondye ubu niho tugeze n'abize rero barimo bafise ivyiyumviro nk'ivyo ni ukuri igihugu tuzosanga carasubiye inyuma noneho vyaranatanguye umaze kubona abana bicara hasi ivyo vyari kera tugitangura amashuri mu myaka ya 70 uyu munsi rero usanze n'ukuri umwana yicaye hasi birateye isoni aho usanga ishure ryose gishaye hasi rero turabe ibishoboka kuri leta turabe ibishoboka ku bavyeyi ivyo vyose tubishire hamwe dushire ingufu hamwe kugira ngo nukuri tuteze imbere indero guteza imbere indero no gutegura kazoza k'igihugu yego ngira ngo kumbure Gaspard Kobako Antoine Manuma aravuze ko indero ari umushinge w'iterambere kugira ngo ugwaruka ku Burundi mu Burundi haswe kugarukanwa indero y'akanovera umuti wo kwihutirwa gutorwa n'uwari ngakoze cyane nkuko bivuze indero no mushinge w'iterambere nabivuze babantu bari barongoye ibihugu babivuze hariho Mandela hariho Barack Obama hariho wamwigisha yigisha muri kaminuza bagirana muri Dakar n'abandi reka hariho n'umurundi yabivuze hoko gwiki urabona ingene Singapore yubatswe mu myaka mikeya twikibukiye mu gihe kimwe je nibaza yuko abaturongoye bogenda muri Singapore bagafata indege kagenda hariho abantu batari bake bagenda mu ishuri Singapore bati mbega mwabigejeje gute mukuru wa parasema yarigeze kubivuga hari umwaka uheze mu kwezi kwa ruhesha ngira no Burundi bwari haye ihangiro niko mvuze ko bakwiye kunagurwa bakaja mu ishuri bakiga bakemera akabi kuko barakuze kugira ngo turonke rujya rugero Singapore igeze ko nuko tugenda tukumva tukongera tukumviriza iregaheza imyaka 80 harabaye inama y'ibihugu bita du tiers monde umushikiranganje w'Ubushinwa Zhu Enlai acagenda barira barya abantu bafasha abazungu Zhu Enlai ati ifashanyo yanyu dukeneye kwidufasha kugira natwe twifashe il faut que votre aide nous aide à faire seul hari mu gihumbi kimwe amajana 955 abandungu hari bandungu mu ntara ya Jakarta nizinga twebwe rero turi ibintu tukaca tugenda dushize hariya ku kibuga c'indege tukababandarisizaho nizo ngorane kumwe kwa baba masaye bagenda kwiga hariya irondere bakaza bazanye zampamya bumenyi zo hejuru dogutora ajitse hariya kunuzeye ku kibuga c'indege cyarusha bakasha mwambika kagaharawe nizo ngorane urumva twe niduhinduka nivyo manuma yavuze ico ni cambere kuja kwiga hanyuma ibyo twize tukabishira mu ngiro kuko twe ibyo twize tuca tubishana hariya ni yambona kazoza atari wa ruhendo bimwe yitse vision atari illusion mu rurimi rw'Ifaransa hariho ibimenyetso mbega tuzoja muri yambona kadoza gute imyaka 5 imaze gukokoka tukiri hahandi ahubwo tutari hahandi tugenda igihinagongo dusubiza inyuma y'ibirenge iby'amashuri ariko aragenda amazima yongo agaruke hanyuma duhindero akanovera ndabisubiramwo duhindero akanovera education de qualité bitagenze uko nibishoboka ibi bintu byo kuvuga amajambo mabi ataryoshe bihagarara amashuri ntacamaze ukabivuga kandi wowe waragiye mu ishuri ntibyumvikana ingene umuntu ashobora kuvuga ngo amashuri ntacamaze ngo nabize kubera koko kumbore wivye ukiba menshi ngo je ngo ndahambaye ko mfise amashuri amafaranga menshi wivye kuko utarafatwa ibyo ni ibintu bibi cyane ndakunda kuvuga ndudugurirako ngo ntidukeneye intererano turikwiye
none bimwe 52 kwijana wayazanye wayasubirije yayandi twahora turonka mu bukene. Nibutse rero yuko abaganga bigeze gufashwa myaka 4 twemere akabi turakuze na wimene igihute twemere ko dukenye. Umaze kwemera ko ukenye kwavuga yuko indero atacimaze biba byakugoye na yambona kazoza nta kamaro. Hanyuma tuve muri ubu bukene, ubu butare budandarizwa mu kinywa biturabizi twaravyumvise, baze barashira habona ati ayagiye muri berebe naya bizogenda neza. Mu myaka rero 20 sinovuga ko twataye umwanya ngira tuhakuyicikwa twarasubiye inyuma, dusubira inyuma nk'ibirenge tugenda igihinagongo turiko turahendana, ivyo si byiza. Hanyuma mu kurangiza novuga yuko umushikiranganje sinigize umuvugizi wiwe yabivuze itariki 9 z'ukwezi kwa ruhesha ubwako heze yavuze ati umunyororo uvuye ku ndero yo hasi ukagenda mu yayisumbuye ukaja muri kominuza ntibigikurikirana. Hariho mayo de la chaîne zaracikaguritse nugusubira kuzunga. Hanyuma yaravuze ikintu gihambaye ati nugushira abanyeshure mu buraro, kuko abari mu buraro baronka umwanya munini yo kwiga, ugukina, ugufashanya zekore regime d'internet bazisubizeho baramaze kubona niko twize. Kuko wagiye kwiga ubanje gutura ibikuso 4 mu murima, impangezi 2 canke 3 twe twarabikoze mugabo urumva twaragumayo. Ukagenda ubanje guca ubwatsi bw'inga ugasubira ugashikira kuri bya bikorwa uri muri internet ari kariga, urumva yuko mutaba muri ko muriga ku rugero rumwe. Mu njamba k'ivyo nivyo byokorwa niyo ntererano yacu. Hanyuma ubwanyuma abantu baturongoye nibumva impanuro, ibi byo gutumirwa ntuze so kuvuga ko uri njabwenge ahubwo hari nivyo butinya nahandi wucuza ukabivuga ukavyemanga ukavuga uti hakwiye gukorwa iki, ntituze turabyumvira hariya. Nabigisha turabateye indeke nibagume ku kivi bumire ko, hanyuma ne bashobora gushikira ubumenye bakaza baranagurwa bimwe by'amastage bakaza baranagurwa kugira babashire ku rugero rumwe. Ntuzoshobora kwiga indwi 2 uzoca kwigisha amezi 6. Umuntu atanga ico afise, umwigeme kwisi mwiza atanga ico afise. None wewe uzo kwiga mu ndwi 2 hamoza gutanga indinganizo y'amezi 6. Nino kuri ivyo bishikirijwe n'abatumire bacu kucokorwa mu ntumbero yo gushira mu ngiro neza umugambi w'igihugu wo kwigisha abana ku buntu. Dukengurukire abatumire twasangiye kino kiganiro. Antoine Manuma murongoye urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho FENASEB wakoze kwitaba ubutumire bwacu muri kino kiganiro, tukizera ko no hanyuma ni twabikora ko muzotwitaba kudutumira kandi tuzokwama twitaba. Gaspar Kobako urongoye umugambwe AND intadohoka nawe wakoze kwitaba ubutumire bwacu. Mwakoze ku butumire ca mbere ca kabiri turashimiye abarundi n'abandi bakurikirana kino kiganiro murakoze. Murakoze namwe. Nyibutse ko muri kino kiganiro twari twifuje kuba kumwe nabo mushikiranganje bw'indero nubwo batashoboye kwitaba ubutumire bwacu.